kugumana nabo bantu muri ico kibanza, ureke kujika mu kibanza Imana igushakamwo, uhombesha amahanga azohezagirirwa muri wewe kubera abo bantu. Imana idufashe cyane. Uremera ko amahanga atakaza umugisha kubera umuntu umwe, kubera abantu babiri, kubera abantu batatu? Oh my goodness. Hari abantu Imana igirira favor, ikabahereza favor, ikabatereka muri position z'umugisha no guhezagirwa, ariko ibyo bibanza bakabikugwamo n'abantu babiri canke batatu canke umwe, akabigukuramo neza. Yesu natufashe cyane. Imana yaraguhaye ubugabo, umugabo umwe akakwambura ubugabo Imana yaguhaye. Imana yaraguhaye ijambo n'ijunja, umukobwa umwe akakwambura ubwo iryo jambo n'ijunja wari warahawe. Imana yaraguhaye ko umupasoni yubashwe, ariko umuhungu umwe cyangwa umugabo umwe akakwambura all of that power. Oh, in the name of Jesus. Uyu munsi ukurikire aho Imana iri kuyakubwira kuza, ntihagire ubushobozi n'umwe bwo mwinjira mu guhagarika mu izina rya Yesu. Abari ngaha bari hehe batere haleluya. God said, move your sentiments. Kuraho amasantima yawe, sohoka mu nzu ya so. Come out of that place. Sohoka muri ico kibanza. Oh mana, none ndahava biragenda gute? Amafaranga yo gupanga inzu nzoca mbahe ko ntahora ndiha inzu? Where am I going to live? One condition, nakubwiye ko muri wewe ari amahanga menshi azohezagirira. Man fase cyane gose. Nakubwiye ko ni wava muri kino kibanza ariho nzoguhezagirira. Nago yavuze ngo mana none nta vase y'inzu. Ai man fase cyane. Avance y'amezi 6, avance y'amezi 5 iri he? Ndajanye n'umugore nibyo. Stoke yo kujya bizogenda gute? God has said. Imana yavuze. Gabanya amasantima. Harahana Imana iri kirakubwira kugira gute? Imana iguhereze kumvira ijwi ryayo mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Ndumva ari abantu ijwi ry'Imana riza kongera kuvugana nabo uyu munsi, kandi ribakure mu kibanza barimo, kibazane mu kindi mu izina rya Yesu. Hallelujah. Yesu natufashe cyane. Avuga ni Imana nzobahe, none kubwiye ngo uve ngaha ndagiye, nzojya kwande, nzojya gute? Stoke y'ibyo kujya, nzokwambara iki? Mwijoro nzorarahe? I have said, son of man, navuze sohoka muri iyo nzu niho uzohabonera umugisha. Uyu munsi ntabwo ndiko ndavuga inzu iri physique, ariko ndiko ndavuga ikibanza runaka umuntu ashobora kubamo giparariza manifestation yo gukora kw'Imana, giparariza umugisha w'Imana, gitebya, kidelayinga umugisha w'Imana. Gishobora kuba ikibanza cyakarande yo mu miryango, ukaba ugiteretswemo, ufumbatswe n'imizimu ibihumbi n'ibihumbi ikuza kwinjira mu masezerano yawe. Ashobora kuba mu ngeso mbi uhagaze, Imana harahindukira kubwira kuja. Ashobora kuba ari igikorwa cy'Imana, Imana irikira kubwira gukora, ariko you are delaying yourself, uri kurizungurukako. Ico kibanza uyu munsi Imana ikigukure mu kurungike mu kibanza nyaco mu izina rya Yesu. Abo turi kumwe bari he batele haleluya. Yesu adufashe cyane gose. Haleluya. Yesu nadutabara, Yesu nadufashe. Urakeneye guidance y'Imana, urakeneye yuko Imana ikugida ikagushira ahandi hantu mu kindi kibanza kugira ngo uje ahandi hantu Imana igukeneye. Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya. So Imana ikurongoye kugenda ahantu, ntabwo Imana ikurongoye gukora igikorwa. Hari abantu uyu munsi bariko barananirwa, abandi bagira ubunebwe, abandi bagira intege nke zo kuvuga ngo none nzobaho gute, none bizogenda gute? Kurikira icyo Imana yavuganye nawe. Nimba Imana yarakurongoye kuja ahantu, nimba Imana yarakurongoye gukora igikorwa, reka ivyiyumviro vyinshi, reka kugira ubwoba. Igufasha ukuboko kandi iri inyuma yawe, irafasha umugongo wawe, irafasha ibiganza vyawe, iragushigikiye. Ntagizo tuma umaramara cyangwa utetegwe n'umunsi umwe mu izina rya Yesu. Dusomere Kuvayo, Exodus 10
3:10 gice cya gatatu ku murongo waho w'icumi. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Imana iramubwira va genda. This easiest example y'umuntu Imana ikeneye kwaja mu kindi kibanza. Urashobora kuba ushobora kwizunguruka kigihe kirekire, Imana igukeneye kuba umukozi wayo. Ndakurahiye ibyo ukora byose Imana ikeneye kuyikorera, nta mahoro ushobora kugira gute kubironkamo. Mugabo rero iyo uri mu rutonde rwiza rw'Imana, ya ushobora gukora ibintu bikuvunye, bikurushije, biguca intege, abakudekuraje ari benshi, abaguca ivutu ari benshi. Ariko iyo uri mu kibanza Imana ikushakamo, hariho inkomezi n'imbaraga. Ugumana ijwi rigutera intege, ugumana ijwi rigusupena, ugumana ijwi rikongera inkomezi. Imana yo mu ijuru igukure mu kibanza kimwe, igushyira ahantu igushaka, igutereke mu muhamagaro wayo, igutereke mu kazi gushakamo, igutereke mu mugisha gushakamo, igutereke mu ngabire gushakamo. Ireke kugutevya mu nzira. Imyaka umaze mu kwizunguruka ko ni myinshi, utegereza kuba mu muhamagaro w'Imana. Abiteguye kuba mu muhamagaro w'Imana bariye batele. Haleluya. Dusomere. Aho Imana igushaka niho hariho amata n'ubuki. Aho Imana igushaka niho hari kubahwa. Aho Imana igushaka niho hari icyubahiro. Reka kwikengera uvuga ngo bino sindabikwiriye. Nimba ari Imana igushaka, nawe uzoba udakwiriye, Imana izogutegura neza umukwiye. Nawe uzoba utabishoboye, Imana izobigushoboza. Icyangombwa nuko ari Imana igushaka. Hallelujah. Hallelujah. What is necessary? God wants me to be here. Okay, nta mafaranga mfise yo gukora ibyo nshaka, ariko ndi mu kibanza Imana inshakamwo. Imana irazana amafaranga gukora ibyo ishaka ko nkora. Ntago ari nje ndabishaka, narahevye byinshi nashaka. Paulo yavuze ngo ibyari ndamu yanje byabaye ubuhombe. What I wanted, ibyo nakunda, ibyakwega amaranga, ibigumbagumba byanje, ibyanyatira, ibyafata ama emotion yanje, byabaye ubuhombe. Ndabita ndabivamwo, ninzira mu by'Imana ishaka. Imana itsompagurukiriza ibituma ibyo nshaka, ibyishaka bishigwa mu ngiro. Mbariza mugenzi wati, usuzumye neza uri mu kibanza Imana igushakamwo cyangwa uraho abagenzi bawe bashaka kubihuba? Ntago abantu babivuze ngomba kubona tuvyatura. Uraho Imana igushaka cyangwa uraho nyoko na so bashaka kuba? Uraho Imana igushaka cyangwa uraho umugenzi boyfriend wawe, umuhungu mukundana cyangwa umukobwa mukundana kuba? Uraho Imana ishaka cyangwa uraho amasantima yawe ashaka kuba? Imana igushire mu kibanza ushaka. The Bible says, ndi nyuma y'ijambo ryanje ndarekesha ibitangaza n'ibimenyetso. When God appoints something, Imana iteguye ikintu ikamenya ko ariyo yagiteraga yagishizeho, iragikurikirana ikagishigikira kugeza ku mpera w'umuhamagaro wacu. So when God calls you, Imana iguhamagaye, utihamagaye, my dear, don't worry. Reka gucika intege, reka no kwihebura, reka no kumva amajambo y'abatobiya n'abasanibarati. Igituma jewe Nehemiya nacika intege ntago ari jewe nitumye, ariko ijwi ry'Imana ryaransanze rirambwira ngo Nehemiya mwana wanje, raba uruzitiro rwarasenyutse kandi niwe mpagurukije wo kugenda kugubaka. Hari abantu bari ngaho ijwi ry'Imana ryarabasanze rirababwira, raba amajenerasiyo ariko arapfira mu vyaha, raba abantu bariko barapfira mu bukene, raba famiye yawe iri mu vyaha. Haguruka ntusubire kuryama umugondora zosi. Hagarara nk'umushibamyi w'umuryango wawe, hagarara nk'umushibamyi w'igisagara, hagarara nk'umushibamyi w'amahanga. I appoint you, ndagushizeho kugira ngo uhagarike amakohare, ndagushizeho kugira ngo uhagarike abasenzi,
kugira ngo uhagarike, utuma abasenzi bakomera, utuma abaririmbyi bakomera, utuma imihamagaro ikomera. Igihe cyose wahamagawe n'Imana ukaba mu kibanza gushakamo, izoguhereza ibyankenerwa byose kugira ngo igikorwa cy'Imana kigende neza. Oh mana yanje, ndiko ndagukorera, I have no money but I'm in your right place. Ndi mu kibanza cyawe kandi ushakamo. Imana ifate cyane gose. So Mose amaze imyaka ariko araragira, ariko ntago ari mu kibanza Imana imushakamo. Oh my goodness, hari ahantu uri hameze nk'aho Mose yari mu ishyamba, nta bagenzi ugira, nta bantu bakuvugisha. No, come out of that place. Nta musaruro uri kuratanga, kuguma wiruka inyuma y'impene n'intama, ugarura, hey, garuka, mureke kona imirima, ugarura, hey, mu izina rya Yesu, va muri icyo kibanza. Ntabwo uguma wiruka inyuma y'impene, wini inyuma y'umuhamagaro w'Imana ngwino mu bantu. Abantu bari he batere haleluya. Hey, uri mu kibanza kimeze gute? Bariza mugenzi wawe, turi mu kibanza Imana igushakamo, cyangwa uri inyuma y'impene? Inyuma y'impene, kurika inyuma y'impene. Sister, nyuma y'impene, nta muntu mvuze ko ari impene, ariko hariyo abariko biruka inyuma y'impene. Reka kona, mu gitondo bari inyuma y'impene, ukwezi kugahera bari inyuma y'impene, umwaka baraheze. Umva, turagukura inyuma y'impene uze mu kibanza Imana igushakamo. Uguma wiruka mu misozi uja kuragira, hajya bya bindi nibikiye ibigatu byarabaye ibigatu kubera nta biratugira. Ibizaka, bizaka bimekuwa bizaka, abandi bavyita ibivutu, abandi nabo ibisate. Amazina ni menshi. Imana ifashe cyane, kubera kwiruka inyuma y'impene uca ku mabuye akarishe, uca mu ivurikanye, muri shushe, muri gize gute, inyuma y'impene. Ugumuraba impene mu isambirungu ryarakwishe, uriganiriza, urivugisha. Inyuma y'impene wina mu kibanza Imana igushakamo, wina mu mugisha, wina mu muhamagaro, wina mu mavuta. Ambura umwambaro w'ubushumba, ambura umwambaro w'abungere, puts on the house of workers, ambara umwambaro w'abakozi bari mu kibanza. Ndakunda kugenda ahantu hariho abantu bambaye umwambaro w'akazi, bari mu kibanza bategerezwa kubamo. Imana ifashe cyane gose. Iyo umuntu yambaye umwambaro wa banke runaka cyangwa se umwambaro w'akazi runaka, naho umubona mu isoko uravuga ngo uyu umudandaji avuye muri banke, atasubira mu kibanza abarizwamo. Imana ifashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Noneho ambura umwambaro umwungere ntamota neza, umwungere agira irungu, umwungere aganira n'ibiti, nta mwanya agira, nta n'igikundiro agira, nta n'umuhereza agaciro. Kuri uwo mwambaro w'ubwungere bwo mu ishyamba, uva inyuma y'impene, uwe mu kibanza Imana igushakamo, uza mu kibanza Imana igushakamo. Ndiko ndumva imihamagaro iri mu bibanza abantu Imana ibashakamo. Imana ikirahamagara abantu mu muhamagaro, Imana ikirahamagara abantu mu mavuta, Imana ikirahamagara abantu mu baririmbyi, Imana ikirahamagara abantu mu basenzi, Imana ikirahamagara abantu muri protocol, Imana ikirahamagara abantu muri security, Imana ikirahamagara abantu muri business, Imana ikirahamagara abantu mu rudandazwa, Imana ikirahamagara abantu mu butumwa bwo gusemerera, Imana ikirahamagara abantu mu mabiro y'umugisha. Muri icyo kibanza Imana itagushakamo, bwira mugenzi ati va muri icyo kibanza, mu kibanza Imana igushakamo, in the name of Jesus.
duhereze Imana itanguye kumuha direction. Umurongo wa 10 nuko none ngwino ngutume kuri Farao, ndagomba ndagutume. Imana itanguye kumugida. Urumva Imana ikubirikira kugida iraguhereza orientation nziza. God will orient you, very good orientation. Hey, ntago turi ngaha kugira twivange mu bitagira umutwe n'amaguru. Uyu munsi uri kuravuga ubutumwa, ejo uri mu matiku, ejo uri mu busutwa, mu majambo. What is wrong with you? Imana ko yaguhaye orientation. Uri kuraba mu kibanza Imana itagushakamo. You are oriented. Hari kibanza Imana igushakamo. Fo muri ico kibanza you are singing. Imana ikiraguhamagara. Mbega nturimba. Mbega ndaje muri boîte. Mbega sohoke. Mbega je kusambana. Mbega je kugira. Imana ko yaguhaye orientation. Pareza mugenzi ati uri mubiki. Imana kutanga orientation. Hariho umusaruro n'inyungu n'inkomezi mu gukurikira orientation y'Imana. God is giving you direction. Imana uyu munsi irahereza abantu direction n'urutonde bakurikiza, kandi ubuzima bwabo buhinduke mu izina rya Yesu. Abizera bari hehe batele haleluya. Praise God. Imana mfashe cyane gose. Ngo ugenda aho nzokwereka. Vayo amukuragira. Vayo. Go. Follow my instruction. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Munyumvirize kano kantu. Mu Cyongereza aravuga ngo when you follow the instruction, soon you will be the instructor. Iyo ukurikiye instruction ugakurikiza amabwirizwa, vuba cyane nawe utangura gutanga amabwirizwa. Ntago munyumviza. Mpinzi yame. Iyo ukurikije amabwirizwa meza abavyeyi baguha, abakozi b'Imana baguha, Bibiliya iguha, ijambo ry'Imana riguha, abagukuriye baguha, urongozi buguha, vuba cyane nawe utangura kuba muri ya position. Hanyuma nawe ugatangura kubwira abantu, hewe mwitwara uku, mumeruku, mukora ibi, bigenda ayaya. Imana igushyire mu kindi kibanza. Hallelujah. Mose Imana iramubwira ngo kurikira, follow my instruction, kurikira aho ngomba kukubwira uje. Go where I'm leading you. Va muri kino kibanza. Ntabwo yavuze ngo none izi ntama izi mpene z'abandi ndazishirahe biragenda gute, ko nariko ndakorera umugore, ko nariko ndagira ibinibi. What? Imana yamubwira I say what? Ngize gute? Imana ikimuha n'ikimenyetso. Imana mu ijuru iguhereza ikimenyetso cyo kugendana nawe mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Iyo ubaye umwizigirwa ugaca bugufi ugakurikiza amabwirizwa y'ijambo ry'Imana, ugakurikiza iby'umukozi w'Imana kubarira, vuba nawe uzohagarara imbere y'abantu uvuge nti ndabihamya ijambo ry'Imana riravuga uku nuku. Umwana abaye umwizigirwa agakura neza akaronka discipline, aronsa uruvyaro nawe atangura gutanga discipline yakuye ku bavyeyi. When your spiritual fathers, iyo abavyeyi bariko baguhereza instruction, follow the instruction. Reka ibisobanuro uri kurasigura ibiki, kurikiza iki amabwirizwa. Iyo ukurikiye amabwirizwa nawe vuba cyane utangura kugira gute, gutanga amabwirizwa. Abari ngaha bari he batele haleluya. Ni gute ushobora gutanga amabwirizwa wewe ubwawe utakurikije? No, it is not possible. Kandi ntago bikunda ntibinashoboka kugira ngo ukurikize utanga amabwirizwa nuko nawe uba warayubashe, hanyuma bakavuga nti twakubonye uri umuntu umwizigirwa. Ibyo tubwiye ntago uri waho ndavuga ngo do as I say but not as I do. Ntukore akora uko mvuga apana uko ngira gute nkora. Imana fase cyane gose. Dusomere wahejeje kuri 10. Sindaheza. Mose yishura 10 nuko none ngwino gutume kuri Farao. Ngwino ndagutume akarahabwa. Ukura abantu banje b'Abisirayeli muri Egiputa. Mose yishura Imana ndiyo ati mbega ubona ndiki
guhangara kuja kwa Farao no gukura Abisirayeli muri Egiputa. Iramwishura iti erega nzoba ndi kumwe nawe kandi iki nico kizokubera ikimeze ngaho Imana iguhezagira ibyagirira. Uranzingururira Esaya 1:19 aho urahazingurura hasoma mu kanya. Imana ifashe cyane gose. Condition imwe, Mose numwungere mu ishamba yiruka inyuma y'impene kugira ngo uyu munsi tuzobe turiko turamuvuga ko ari umwubahwa, nuko akurikiza amabwirizwa yo kuva mu kibanza y'ibigumbagumba vyiwe biriko biramubwira kuguma, ariko agende mu kibanza kitamworohe. Sometimes rimwe na rimwe urutonde na direction n'uburongozi bw'Imana bukurongora kuba mu kibanza runaka. Imana ishobora kukubwira guheba ibintu bitakoroheye guheba. Imana ishobora kukubwira gutandukana n'abantu bitakoroheye guheba. Imana ishobora kukubwira gukora ikintu kitakoroheye gukora, ariko izi neza yuko ikwambuye bibiri ariko igomba kuguhereza amajana abiri. Ikwambuye ibintu bitatu ariko igomba kuguhereza ibintu amajana atatu. Ikwambuye ikintu kimwe ariko igomba kuguhereza ibintu ijana. Kugira ngo Mose wubahwe witwe umwubahwa, amahanga azokuvuge first move from banzuve mu kibanza urimo. Kurikira instruction, kurikira amabwirizwa, kurikiza urutonde, reka ibisobanuro, reka amaeskize menshi. Urabona ibihe biragoye, urabona ubuzima ntibworoshe, urabona ekonomi, urabona umuryango, urabona mama, urabona papa, urabona abagenzi, urabona nari namaze gutegura urutonde, urabona nari namaze nivyo nibiki. Kurikiza urutonde. Do what the Holy Spirit is telling you. Kurikintu mhemu yera rikarakubwira. Kurikiza ijambo ry'Imana rikarakubwira. Kurikiza uburongozi bw'Imana buriko burakubwira. Ibindi byose go for it. Imana yatanguje umurimo izoshigikira kandi izowuherekeza mu izina rya Yesu. Bwira mwezo ati gabanya ibisobanuro, gabanya insiguro nyinshi. Hari abantu bamafise insiguro kubera ko udakorera Imana. Urabona mvyukiza isaha, urabona vyongora. Kubera ko udasenga, urabona. Kubera ko utaririmba, urabona imyanya ya repetition. Kubera ko udakora ibi, urabona ibi n'ibito. They have something to explain always. Bafise ibintu basigura misi yose. Gabanya ibisobanuro, sha mu kibanza Imana igushaka mu izina rya Yesu. Sha mu kibanza Imana igushaka mo. Aho Imana igushaka. Mose ahuri nibyo ndashobora kuhaguhezagirira, ariko aho ndagushaka cyane hariho inyishu y'ubuzima bw'abantu benshi. Hariho guhezagirwa kwa benshi, hariho gukira kwa benshi, hariho kuva mu gasuzuguro kwa benshi, hariho guduzwa kwa benshi, hariho guhindurirwa amateka kwa benshi. Iyo ubaye mu kibanza Imana igushakamo, vyorohereza Imana kuaktiva ibyo yari yarateguye ku buzima bwawe, bigatangwa gufata umwanya n'ikibanza. Abantu bakibaza ngo n'amahirwe cyangwa se ngo nguriya muntu ngafisa amahirwe, mu Cyongereza bavuga ngo is lucky, ngo amahirwe yamutwengeye. No, ntago yamutwengeye, ari mu kibanza Imana imushaka mu kwabamwo. Naho wokina umupira ukabuzi gucenga abantu no kubakubita amakorosi bingana gute, hanyuma mu gukina umupira byo kuduza hejuru, hanyuma ukacuza gufata kamera ngo uje gukamera ifoto zozifotora nabi, amavideo uyafate nabi, bakubwire ngo ntacuzi ntacushoboye, uzofata cyo wigejejeko. Ingorane ntagaruka atacushoboye, ahubwo ikibanza cy'ibyo ushoboye ntagari ibyo uri kurakora. You are doing what you supposed not to be doing. Uri kurakora ibitari byo mu kibanza Imana gushaka kubamwo. Iyo ubaye mu kibanza Imana gushaka kubamwo, ibintu biraba smooth, ibintu biroroha, bishobora kutakorohera mu ntango, ariko Imana irabishigikira kandi bikagera kure. Ndagusengeye Imana igusoze, ndagusengeye Imana igushigikire, abizera barihe batele haleluya. Dusomere Esaya, ndiko ndegera ku musozo. Mubanguse Yesaya 1:19. Dio reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo nimwemera mukumvira. God is guiding. Imana irikirabagida, irikabwira nimwemera mukumvira
kurikira. Aha, muzorya ibyiza byo mu gihugu. Amen. muzorya ibyiza byo mu gihugu. Dukomere Imana amashyi menshi. Okay, turicyari kumwe, tuduze ikiganza mu ndabe mwese munkurikirane.